Ego murakoze kumpa ijambo. Jewe nitwa Ndacayisaba Leocadie, nkaba ndi umushikiranganji arongoye ivyo kumenyesha amakuru, ubuhinga ngurukanabumenyi hamwe n'ibinyamakuru. Nkaba ndi umupfasoni yubatse, afise abana 3. Nkaba nheruka kurongora ubwo bushikiranganji guhera itariki 18 z'ukwezi kwa11 2021. Jewe nk'umukenyezi yashoboye kuronka ibakwe ryo guserukira abandi nkarongora ubushikiranganji, niyumva neza, kuri jewe n'umunezero, n'ivyumva vyaranezereye kumva ko umukenyezi nawe ashobora kugenwa mu mabanga nk'ayo agaserukira abandi. Vyaranezereye kandi nabonye ko ari iteka kuri jewe, ku muryango, ku gihugu no kubo dukorana, kuko vyanyeretse ko umukenyezi w'umurundikazi nawe ashobora gukora amabanga ahambaye y'igihugu nk'uko abashingantahe abagabo nabo bashobora kubazeza ayo mabanga. Hari ico biterera mu iterambere ry'umuryango wanje cane, kuko mu muryango nabo barabona yuko hari ico uri kubaterera, biragufasha. Abari inyuma bakaca bagira courage yo kugira ngo nabo bige, canke abana bige bavuge bati mama, tante canke inshuti kanaka ati turabona ko mu muryango twatewe iteka, natwe reka dukore kugira ngo tumushigikire, reka dukore kugira ngo abana bacu b'abakobwa nabo tubashire mu mashure bazoshike ku rugero nabo bashobora nabo kuzezwa amabanga. Murabizi nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi yama ariko arabitubarira, ati umufuko wose ugire amafaranga, umuntu aronke ico urya, akaduhimiriza kugira ngo dukore amaboko mu mpuzu. Na jewe nk'umukenyezi sinkora aka kazi konyene, ndafise ibindi iruhande njamwo. Hariho amashirahamwe ndimwo y'abakenyezi dushobora gusaba ingurane, ugasanga iyo ngurane iradufashije haba mu muryango canke mu tundi dukorwa two kwiteza imbere. Nkaba mfise akantu ngiraho kudandaza. Akamo notera abakenyezi bandi canke abigeme bariko baragera mu bigero, nobatera akamo yuko boja hamwe, bakamenya yuko kwicara kuba nyamwigendako ata kamaro, ata kunguko bashobora kubikuramwo, ko boja hamwe n'abandi bakaja mu mashirahamwe bagakorera hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu makoperative. Hanyuma kandi nkahamagarira abavyeyi gushira abana mu mashure cane cane b'abakobwa, kuko kera abana barakurwa mu mashure kugira ngo baje gufasha ibikorwa muhira, ugasanga umwana w'umukobwa arabohewe amaboko imugongo, ntashoboye kwiga nawe ngo ashike aho yoshobora kuzezwa amabanga y'igihugu. Nkatera akamo kandi ko abavyeyi yuko bogira muhira iwabo, bagaha indero abana babo kugira ngo abana babo nabo baze bagire mu bigero kandi bagire aho bashobora kwishikana, kuko kugira ngo bakuzeze amabanga baraba vyinshi. Nico gituma nobatera akamo abavyeyi ko nabo bokurikirana indero y'urwaruka kandi bagashira abana mu mashure, bakagwiza umwimbu. Abadakora bakaja mu ntuze, bagashobora kurondera ibikorwa bishobora kubateza imbere, nko kugira utuntu badandaza, kurima, korora, eka ibintu vyinshi vyose umukenyezi arabishoboye. Ni ukuvuga umukenyezi rero ntabone ko umenga ni wenyene, ashobora kuja hamwe n'abandi kugira ngo ashobore gukora ikintu kizima. Kandi nkongera nkatera akamo abakenyezi n'abigeme kuja muri politiki, kuko iyo ugiye muri politike urashobora kwitoza ugatora, hanyuma kuko hariho amaposte politike baraba kugira ngo utari umunyepolitiki udashobora kuzezwa ayo mabanga ya politiki.